ndabaramukije kazo makuru ategekanya ikirere yo kuri w'Imana Igenekerezo rya 10 imyandagaro 2025. Ejo mu gitondo hategekanywa ko azoba ari ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara ya Bujumbura, mu gice kimwe ca Bubanza, mu ntara ya Burunga, mu bice vya Rumonge na Makamba, mu ntara ya Gitega, mu gice kimwe ca Mwaro no mu ntara ya Butanyerera, mu gice kimwe ca Kayanza. Ahasigaye hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ahazubakanye kurusha handi akazo ari mu ntara imwe ya Gitega, mu bice vya Mwaro, Gitega na Muramvya, aho ipimo bizoye kudogera Celsius 14. Ku muhingamo hategekanywa ko azoba ari kirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu, kiretse mu ntara ya Buhumuza, mu bice vya Ruyigi na Cankuzo, aho hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Bujumbura, mu gice kimwe ca Cibitoke, aho bizoye kudogera Celsius 33. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba zose kwa saa 12 zirenga iminota 8, rirenge saa 12 zirenga iminota 8 nyene zo ku mugoroba. Akaba ngagaruke amakuru ategekanya ikirere kuri w'Imana, mwateguriwe n'ikigo Ijebu, Elefante y'inka yabashikirije na utaha.